Okay, ari akandi kantu wenda bazaniye. Murabona yuko televiziyo yanyu iriko irabakorera imipira canke ivyambagwa, hariho amashapo, imipira iri ya Lacoste canke imipira iri ifise iri mu bwoko bwa ma t-shirt. Uyikeneye rero urashobora guca unondera canke ukarondera abakozi ba Inside Burundi TV bakagukorera canke bakakuzanira iyo mipira ahantu uba uherereye. Urabona yuko ari imipira isa neza, urabona yuko uyambaye uba uri umusore vraiment usa neza wambaye Inside Burundi TV. Musi ariko logo ya Burundi News. Urabona yuko ari imipira isa neza, ndakwifuriza rero nawe kwambara ubegwe. Turondere tukuhereze wambare neza. Navuze niyo njana ngorane ni hatari umuntu akabura niyaje cyose utarabura yuja no gusa rero man no gusa ku Irayidi wari wavyibagiye yego kandi rero kwa bamuzirima hamwe hajya hepfo ndazubatetse kwa Sumani kandi rero Sumani ko mwino misi yizimbishije ni kura umuntu acajayo mari rega muje naramwandikiye era kwishuye ngo yaranyishuye bana yarayisomye umuceri yarayisomye uno musi turi kwa gatatu bana kuwa mbere naramwandikiye arayisoma kuwa kabiri arayisoma uno musi namwandikiye mu gatondo arayisoma ntiyishura ku muceri mani ntibageze ngomba turacaye umviriza mani wera hariho urubanza umviriza rero imbere zari kibazo Jemfisi je twogiye yo mugabo wo tuvumbura kari sinzi ibijya bintu bavuga namba yawe ukuvuga we tugishika we hajya ku muryango kwera bamaze imisi baza ikanzu tugenda uko nyene hana hari bindi novuga hajya ku muryango hari umumizire makunda kuba hari tuza kumusanga ku muryango Abdul urya muhungu urazwe nakazi arakubaza ibibazo akakubaza ibibazo wowe no kuvuga tugishika uze guca umwitanga nce mvuga Edi Mubarak cyangwa uze kuvuga ati assalamu alaikum wasalamu alaikum wewe basuze kuvuga ati assalamu alaikum wasalamu alaikum ngego ni mutumuce oya igana wewe nari ndabikubwira gute wewe amashuri warayamaze umviriza assalamu alaikum wewe yakazi je naza kuvyifuza oya je erega bishaka tubanyabiranye twe twinjira ningo none wewe kutashaka kubisubiramo usubiramo basi assalamu alaikum tugishika uze guca umwitanga kuko araza kutubaza n'amazina nce mvuga gute Gündo rondera izina basupfume witwa ntayozi wewe witwa Fatuma ni kimukobwa wewe ntacu ndagitwa Fatuma Karimu ama wewe nawe Jeni Isa wewe ndibaze nta bindi oya ndakubwiye uza kuvuga mbere jewe nitwa Fatuma ugira umbuto umuceri wewe Karimu nawe Isa ukamvugira izina oya ni kuvuga nta bindi badusaba oya nta umuceri turi umve wewe gusa uba bakubaza ikanzu uza kuvuga ati barayivye cyangwa mvuga ati narinje imodoka ntaye nk'ivyone abari muri tera gateka umuceri turawuri nta kuntu umuntu yo habwo rero hari uboro usanga bashifise ngaha anyama ntoruruye nk'ubiteko ni sida itwa sida naye usara muchama bani kura cyane ndetse byabako oya saye bravo dash izake isa naso niteke bafisi isa Isa pira waraiku Assalamu alaikum pira waraiku ngo pira waraiku wassalamu alaikum we chara hokiwe njira
Eraba asumani. Jemeruka mu Bushinwa bazi. Manzida kubwire kwa magafunguru. Agafunguzo ugenda taha. Taha hoshi. Salamu alaykum. Hoshi. Wasalamu alaykum. Oya sumani, asu. Izake. Isa. Ndi wumva. Basi je nzokwigira yidi mu misizi. Taha. Mugare taha. Reka ngipirawa. Uri ngaho. Reka ngipirawa. Genda. Ndumva kamoda. Kizaza. Izake. Isa. Isake. mbega ndaguteye inkuru Isa. Kizaza. Hoshi. uhawe na patiri atekera babikira babona uko